Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu mutekano muri no joro, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutanga amategeko akomeye cyane ku telefoni, akaba yahamagaye utwara ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, akaba ahejeje kumuha amategeko ateye ubwoba kandi akomeye. Ayo mategeko amaze kumuha akaba arabana n'ibiriko biraba byo kwitegura gutera u Rwanda, aho leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bitere u Rwanda binyuze mu ishamba kama rya Kibira bigahinguka mu ishamba rya Nyungwe, amaze bakinjira ku butaka bw'u Rwanda bagakoraho ibitero bikomeye cyane. Ibyo byose bikaba biri mu ntumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise yo gushimisha mugenzi wa Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi uriko aramurundaho amafaranga y'umurengera, akabona ko inyiturano yamuha atayindi uretse gutera u Rwanda, amaze bagakuraho ubutegetsi bifatikanije n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Abakoze iyo jenoside bakawungira ku butaka bwa Kongo, aho bahunze ubutabera kugeza n'uyu munsi bakaba bari ku butaka bwa Kongo, aho bahabwa byose na Kongo, bakaba bamaze no kwinjizwa mu gisoda ca Kongo, bakaba n'ubu barota guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi bakaba bamaze imyaka myinshi bahungabanya umutekano w'u Rwanda. None ubu ngubu bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, aho bamaze kwifatanya n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bitegurire gutera u Rwanda, nk'uko Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangariza mu gihugu ca Kongo ku murwa mukuru, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose akifatanya n'interahamwe kugira ngo bakoreho ubutegetsi bwa Kigali burongowe na nyakubahwa General Majoro Paul Kagame, umaze imyaka myinshi arongoye igihugu cy'u Rwanda kandi akaba yaragejeje byinshi ku banyarwanda, aho benshi mu banyarwanda barata ubutwari bwa General Paul Kagame kandi bakavuga ko yakuye igihugu mu icuraburindi. Ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda kikaba kimaze kuba igihugu kigendwa kandi igihugu cyiza umunyarwanda wese yishimira kubamo, ariko abanzi b'amahoro bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda, naho bitazigera biborohera kuko igihugu cy'u Rwanda ntago ari igihugu kisukirwa, ni igihugu gihambaye cyane kandi gifise byose kugira ngo kirinde umutekano ndetse n'imbibi z'igihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye naho ahiga gutera u Rwanda ko bitazigera bimuhira, kuko mugenzi we urongoye igihugu cy'u Rwanda General Majoro Paul Kagame yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane, amubwira ko umunsi yagerageje kurenga imbibi u Burundi buhana n'u Rwanda ari wo munsi azahura n'ubutegetsi canke se azasezera ku butegetsi, kuko Perezida w'u Rwanda General Majoro Paul Kagame ntagazigera yihanganira ko igihugu ciwe cyangwa se k'abanyarwanda bahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi buri hakurya, ubutegetsi bwa Gitega bushaka kwifatanya n'abasize bahekuye u Rwanda. N'amakuru tugiye kubashikiriza, aho tugiye kubereka imyidogo ikomeye cyane uri mu gisoda cy'u Burundi, aho benshi mu bareba iby'igisoda kandi bakibayemo bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhemukira igisoda cy'u Burundi kandi ko yamaze kugisambura. Benshi bakemeza ko n'ubu n'iyi ntambara agiye gushotora ku Rwanda n'ubundi nayo noneho izasiga ihuhuye byose, kuko benshi mu basoda barabona neza ko batazemera kujya gupfira mu gihugu cy'u Rwanda, kuko barazi neza ko RDF ingabo z'u Rwanda zitakigera zibaha agahenge, kandi barazi neza ko ibintu bishobora gukomera mu mwanya uwo ari wo wose. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ubutumwa bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi uri muri Ethiopia, aho yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu ndetse n'abakuru b'amareta muri Afurika yamaze gutanga, aho amaze guhamagara urwara ingabo z'u Burundi ku telefoni, amaze akamuha amategeko akurikira arabana n'abasirikare ndetse n'abatwara abasirikare bariko baritegurira gutera u Rwanda. Hari amakuru tugiye kubanza kubashikiriza arabana n'imyidogo ikomeye cyane kandi yerekana ko Perezida
Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igisoda c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho. Barahemukiye ingabo z'u Burundi. Mwihwezo umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu uvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akagwi gato karongoye igisoda c'u Burundi bamaze guhemuka bikomeye cane. Agira ati ndabaramukije amahoro. Maze iminsi mbona ubutumwa mutanga ku ntambara abasoda b'u Burundi barimwo muri Kivu y'Uburaruko aho bafasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari wa M23. Ndifuza kugira ico ndabivuze ko nk'imwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Amakuru mutanga aratuma abarundi bamenya ibyo batabwirwa kandi bakamenya amabi ari gukorwa n'ubutegetsi bwabo. Amakuru mutanga arahambaye ariko hariho ibyo mudahora mushikika ko nifuza kubasangiza. Sinifuza ko izina ryanje rija ahabona ariko ndifuza ko abaza kumviriza iyi nkuru bamenya ko njewe nagwaniye muri CNDD-FDD. Birahambaye ko abarundi bamenya neza ko abahoze muri CNDD-FDD badategerezwa gushigikira amakosa akozwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD. Igisirikare c'u Burundi ndakirimwo kuva muri 2005. Aho niho twemeye icesi nk'abasoda b'u Burundi. Ibyabaye kuva ico gihe ndabizi, ndashobora kubivugako kandi ndashobora kwerekana ubuhemu bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi. Umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugumura ingabo hanze y'igihugu. Icambere ngomba gushimika ko ni kubatahuruza ko atari bwa mbere umukuru w'igihugu arungitse abasoda hanze. Nk'umuvyeyi w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugumura ingabo z'u Burundi zikaja mu rugamba hanze y'igihugu mu gihe inyungu zihambaye z'igihugu zihutirwa. Umukuru w'igihugu nta ruhusha abisabira, ico akora arabimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Muri 2007 Perezida Nkurunziza yarafashe ingingo yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Somalia. Ico gihe inyungu twari dufise zari zibiri. Ubwa mbere twashaka kumenyesha koko igisirikare cafatanye koko. Twaribaza ingene tuzomenya ko abahoze mu mihari itandukanye n'abahoze mu gisoda ca kera bafatanye koko nk'abasoda. Warungika muri Somalia kwari kubarungikayo umwana arira nyina ntiyumve. Kwari kubarungika mu rugamba tukaraba ingene basangira amagorwa y'intambara. Inyungu ya kabiri yari iy'amafaranga. Igihugu kirahungukira amafaranga mva makungu, abasoda nabo nyine barahungukira cyane. Perezida Nkurunziza amaze kubona izo nyungu zose yarafashe ingingo nkazikizigenza w'ingabo z'u Burundi. Nta numwe yasabye uruhusha ariko yarabimenyesheje abarundi aciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ariko ibyo byose muri no ntambara iriko irabera muri Kongo, Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigeze abikora. Uramengo nta nubwo bimuraba, ahubwo wagira ngo niwe ufata icyemezo mu gihugu cose. Urugamba abasoda barapfa. Umusirikare ntatangazwa no kubona abasirikare bapfa ku rugamba. Niko birababaje kubona ba serugo bariko barasiga imfuvyi n'abapfakazi, abavyeyi bahamba abahungu babo. Ariko umusirikare wese arazi ko agendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya wari wose ashobora gupfira igihugu. Ico gihugu gisabwa nuko umusirikare wese kimuha ubumenyi bukwiye n'ibikoresho bikwiye byo kwivuna umwanzi. Ikindi gihambaye ku musirikare nuko iyo agiye ku rugamba atahura neza ko ariko agwanira inyungu z'igihugu ciwe. Birashobora gushika ko umusirikare arungikwa mu gikorwa bizwi neza ko atazogaruka, ko ari misiyo nyine ihambaye cane. Nta musoda ashobora gutegekwa ku gikorwa nk'ico. Umusoda niwe yemerera igikorwa nk'ico agasinya kandi akabaza n'ingene umuryango wiwe uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi numwe arekuriwe kurungika umusirikare mu gikorwa bizwi ko ategerezwa kugipfiramwo atabishaka. Ubuhemu bukorerwa umusirikare arungitswe muri Kongo. Ubuhemu bwa mbere bujanye n'intambara yo muri Kongo nuko umukuru w'igihugu atamenyesheje abarundi ibyo yarungitsemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Uburaruko. Kugeza ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka ntizaramenyeshwa impamvu abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Nord Kivu. Haravugwa amasezerano yasinywe hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi bose. Ubuhemu bugira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura akaranga k'umusoda w'u Burundi kandi akagenda adafise ibigwanisho byo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, ukamwaka ibimuranga byose, ukamwaka inkoho yiwe, ukaca umwuriza indege, ni ubuhemu budasanzwe.
ni ukuvuga ko agiye atakiri umusoda w'u Burundi. Ni ukuvuga kandi ko ubwo amurungikiye afise uburenganzira bwo kumukoresha icyo ashaka cyose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna. Agenda atazi inkoho bazomuha uko imeze, agenda atazi ko iyo nkoho ikora, agenda atazi ibizomubako. Nta mutegetsi n'umwe arekuriwe gukora ikintu nk'ico ku musirikare w'igihugu. Abasoda b'u Burundi bariko baragurishwa cyangwa se barakoreshwa nk'abacengero. Ibintu uko byifashe muri kino gihe biboneka ko umukuru w'igihugu n'abagaba igisirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda b'u Burundi. Mu gihe abasoda badasigurirwa ubwo batahure inyungu z'igihugu bagwanira, bakagenda batakiri abasoda b'u Burundi baba bahindutse abacengero. Ariko umucengero nawe ntagenda adasinye amasezerano yerekana impembo yiwe. Ubuhemu abasoda bacu bakorerwa ni ukubona barungikwa nk'abacengero ariko batari buhemberwe ibikorwa byabo. Abasoda barakora bakagahembwa ubundi. Amakuru aguma akwiragizwa arateye ubwoba. Twumvise amafaranga abategetsi bariko barahembwa ku musoda wese arungitswe muri Kongo. Ayo mafaranga azokora iki? Mu gihe u Burundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu, ayo mafaranga ntashobora kwinjira mu kigega ca leta kubera adashobora gusigurwa. Ayo mafaranga ntazokubaka amashuri, ntazokubaka ibitaro, ntazokubaka ikibuga c'indege, ntaco azofasha igihugu. Iyaba ayo mafaranga yakoreshejwe ku neza y'igihugu, kumbure umusirikare yatahuye neko ariko aritanga kugira igihugu kironke amafaranga yo kugiteza imbere. Ariko ubu siko bimeze. Amafaranga abasoda bacu bariko baraca azoherera mu mifuko y'abategetsi bakeyi. Imiryango y'abasoda baguye ku rugamba ntaco ibikuramwo. Abasoda b'u Burundi basumbwa n'abakenyezi barugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Uravye neza urudandazwa rw'abasoda b'u Burundi kwa Tshisekedi ntaho rutandukaniye n'urudandazwa rw'abarundikazi mu bihugu by'Abarabu. Hose niyo kugurisha abantu bakagenda gukora ibikorwa nawe agahembwa kubera uwarungitse. Abakenyezi baja mu Barabu bafise umwambaro bambikwa wemewe mu Barabu nk'uko n'abasoda bacu bambikwa umwambaro wemewe muri Kongo. Itandukaniro nyamukuru riboneka nuko umukobwa arungitswe muri Oman canke Arabia Saudite abanza gusinya amasezerano akamenya neza umushahara azohembwa. Abasoda bacu bagenda muri Nord Kivu batagira amasezerano, batagira impembo y'ibikorwa byabo. Ibaze ingene vyoba bibabaje umurundikazi arungitswe mu Barabu akagaburirwa gusa hanyuma agataha uko yagiye, amafaranga yakoreye agahembwa uwamurungitse. Uko niko bimeze ku musirikare arungikwa kurwanira ikindi gihugu hakahembwa abamurungitse. Ibyo byose nyine bikaba biri mu biryo biri guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisoda, aho abarundi bavuga ko bagurishijwe bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakavuga ko bagomba kumwikuraho kugira ngo bakize amagara yabo. Tuvuye kuri ubwo buhemu bukomeye buriko barakorerwa abasoda b'u Burundi, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nyine twari twababwiye mu ntango z'aya makuru, aho Perezida Evariste Ndayishimiye uri mu gihugu ca Ethiopia ahejeje gutanga ubutumwa bukomeye cyane, aho ahamagaye urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo ku telefoni akamuha amabwiriza akurikira. Akamubwira ko agomba kurungika abandi basoda mu kibira kandi akarungika abandi basoda ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, kandi akaba yamuhaye amategeko ko agomba kwibanda ku basoda bamenyereye intambara kandi basa naho bakuze, kugira ngo batazongera guta urugamba nk'uko byagenze mu gihugu ca Kongo. Kandi amubwira ko agomba kwitegura bagakorera isuzuma ibigwanisho, kuko umwanya n'umwanya ashobora kubahamagara akamuha itegeko ryo gutera u Rwanda. Ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba abibwiye Prime Niyongabo ku telefoni aho ari mu gihugu ca Ethiopia. Ayo makuru tukaba tuyahawe nimwe mu ntwazangabo ikomeye cyane yegereye Prime Niyongabo kandi ikorana bya hafi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibyo nyine bikaba byatumye mu Barundi batari bake barara mu bwoba bukomeye cyane, bibaza koko niba ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga yaba agiye kubishira mu ngiro. Nk'uko tubisanzwe tubabwira nyine kuri nombonesha kure, turabandanya kubatohoreza amakuru arabana naho ibikorwa bigeze ndetse n'ibigiye gukurikiraho byose. Nyine tukajya tubashikiriza amakuru yacu akurikiraho. Icyo busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.